mwaramutse mwese mwese ivaye ntatumbereye hariho abo usanga bugorovye ivanye nahatumbereye kwisi hanyuma ni Emeline agarutse kubayagira narababwiye yuko tuzogoma dufashanya kugira tutezanye imbere twese ariko apa yuko twiga ingene dushobora kwinjiza amafaranga dukoresheje internet na telefone yacu ngendanwa kandi twicaye aho turi kubera internet birakenewe ko tugira amagara meza abasha amagara meza nayo ugeni atwara vyose atamagara meza ufise ugeni ntiwotera imbere ngo bikunde ntiwirukanga gukora ivyo ukora canke ngo witeze imbere mu bundi buryo bwose udafise amagara meza niyo mpamvu ikintu ngomba ko dukwikirana cyane ndashaka ko abantu banyumviriza kugira bamenye ingene bigize amafaranga bakoresheje telefone yabo na internet ko bagira n'amagara meza mbere ikaba prioritaire ariko cyambere kikaba kugira amagara meza ni ukuvuga rero kugira amagara meza umuntu yovyitwamo gute kugira amagara meza ni ikintu cyagutse ariko je noshimikira ku kintu cyo kumenya ingene dufungura ega hari igihe ufungura ugasanga ufunguye nabi kandi wabona ngo ufunguye ivy'igisirimu ugasanga iyo turiko turafungura twihereza ibintu bifise ibinure vyinshi twihereza ibintu bituma tugira ubuzima buto cyane ukibagera yuko ivyatsi imboga mbisi ivyamwa n'ibindi byinshi ndazimisha bamaze kwimenya hanyuma ntibibagire no kwihereza ivyatsi muti hariho ifungwa muti tutigira twiyumvira kwihereza abakera bararamba cyane abantu bakera bararamba cyane kubera ko bafungura ibintu bisanzwe bagashira amavuta y'inka bagafungura bakaza barafungura ivyatsi no kuvuga apana ivyatsi kometere izi mboga zisa na verte bakafungura ivyamwa ibintu n'ingira akamaro hanyuma mugabo bagafungura n'inge zitetse ariko twebwe tuhateka wasanga wasizemo twiheza cyane ya masose meza ari nk'ibintu byinshi cyane kandi bituma tugabanya ubuzima bwacu bwo kubaho ugasanga twishinga amafrite gusa amafriti amabrochette ugasanga ku munsi urya mu brochette nk'abiri ugasanga ucirenza ko nk'icupa ugasanga uranyoye nk'amacupa nk'atatu ugaca wiryamira ugaca urafunguye neza Gome gufunguye neza ko ntufunguye neza. Burya rero turakeneye kumenya ko dufunga. Nimba wabifunguye simvuze ngo ntubifunguye n'ukuri. Mbabarire cyane. Nimba wabifunguye menya uko ushure kipera ukamara nk'ibindi minsi yo kwifungura kugira ugira amagara meza. Urabe ufata salade, ufata ivyamwa, ufata izindi ngaburo zindi zitetse mu nkono zindi. Mutaye mu vaza naho teka. Komsa wicungere. Hanyuma hari ikindi kintu gikomeye cyane tusiga twiyumvira nk'abarundi basanga iyi miti ivura yamutse mu bimera ntituze turayihereza jeje ubundi ndakunda kuza ndafata muringa rimwe na rimwe ukagafata kamuringa ukagafungura sinzi umuntu yambonye avuga ngo gituma ufata ivyo bintu uragwaye ntikasingwaye mugabo nukumenyera ibintu by'ibinatirere kuzura yifata rimwe na rimwe ni vyiza ukafata umunsi umukihereza umubirizi naho gomenga urarura uravura urakinga ukafata ukagura ivyamwa ukayifungura hajya wahejeje gufungura ugafata ivyamwa ukayifungura kandi bihagije ko ndafungura ivyamwa vraiment ndumva ko nezerewe ndafungura ivyamwa nuko muvanga ivyamwa n'ivyabana nawe ukuze urakeneye ivyamwa hanyuma ukamenya uti uno musi nimba nari inyama ejo reka ndazireke singumenye inyama umwanya wose reka basi ncange n'amapwaso basi cyo ikindi kintu komsa ndashaka yuko tumenya uko twitwara mu gukurikirana amagara yacu nukuvuga benshi tubishira inyuma amagara tuyashira inyuma ukaja kwibuka kwifata neza canke kugira ico ukoreye umubiri wawe mu kwifata neza canke mu gukingira amagara yawe ari ukugwaye oya nturindire kugwara nturindire kwanza kugwara oya
gerageza mu byo ufungura wama wiyumvira amagara yawe. Gerageza niba ufite akazi kenshi ntiwavuga ngo sifungura kubera ufite akazi kenshi nabuze n'umwanya wo gufungura. Gerageza ako kazi ugakora kubera ukomeye. Gerageza uje kurondera basi omwe ufungura unyarutsa basi mu gufungura. Mwege yuko hari ingwara ziva ku kudafungura neza ngo uhage ngo ufate umwanya wo gufungura neza kubera iki imyitwarariko. Ariko hari n'igihe umuntu yayibuze mugabo hari n'igihe aba ari imyitwarariko myinshi ufise ugasanga nturonse umwanya wo gufungura neza. Ariko rero tugiye turafashanya mwe turafungura kandi tunafashanye kumenya imiti kanaka yodufasha umwe ashobora kwihingurira hama tufashanye nihinguye ikoze mu bimera kandi usanga 100% ari umuti. Tumenyereye ngo ibi bimera twivurisha ngo ntibivura ngo ningaburo ngo uguma kuko ufungura ngo kazokuvura byaratevye. Oya suko ahubwo ngiye kubazanira ibimera bifise uruhande runini cyane rw'umuti 90%, ariko 10% azoba ari ingaburo mugazi ziri mu muti cyane ukaze wo kuvura hanyuma ugashobora no kwikingira umubiri wawe. Ariko ndasaba yuko habaho kwitwararika amagara yawe. Uzorondera amahera yego ndabigisha ingene ukora ukigiza amafaranga ugakoresha internet yawe burya na buriya afise imitahe badafise imitahe, ariko ndabinginga mwitwararike amagara yanyu. Nkunze kwibona ku bantu benshi usanga yitwararika biriya na biriya akibagira ko afise ko ategerezwa kugira ko amagara yatwara byose. Ufise amagara meza n'ibintu byose tubiko utekanye. Mugo tufise amagara meza ushaka kubiko utekanye. Hanyuma ukaza uracanga naho bibishe ukaza urafata ibimera naho atajwe byo bihinguye ibimera ukafata ukiha initiative nka weekend kavuga uti uno munsi ko ari weekend ndi muhira ngombe mfate agasade kagizwe nibi sivyo. Hama ati no musi ko ari weekend atakaza mfise canke ndosa karuhuko reka uno munsi mwicayi kirimwo ibicayi amayane ndayareke nkoreshe ibicayi nkoreshe ikibuto civoka nkoreshe amababi y'ivoka komsa uzuriyumvira iyo uri mu kazi kenshi ntaco ufungura ibyo ubonye nta kundi kuko uri mu kazi kenshi, ariko uzuriyumvira inifwa urose akabero niko novyita canke akanya kakaboneka wiyumvire ku magara yawe. Nukuri ndabinginga mwiyumvire ku magara yanyu aho uri hose. Ego amafriti weekend araryoha ariko menya ko warumaze imisi yafungura gerageza uyagabanye uhakanya ibindi kugira uzovanga basi ucangacanga basi komsa wumvise ugize amagara make basi ntiwivure cyane cyangwa wivure igihe kirekire cyangwa havugwara bigwara bimwe byo kunanira kwikura ugasanga n'akazi ka uragahagaritse ko bigwara. Kandi n'ibyo bishoboka yuko wicungera hakiri kare. Mubandanye mumwikana rero bandanya nanje ndabashikiriza ibafasha kwinjiza amafaranga nibafasha kandi muhugira amagara meza. Sawa.